naraje ku munsi wa kabiri ntagenda ncumbagira ariko ubu ni byiza cyane nokuri rero ubu navuye muhira nigendera n'inkoni yanje ndashika aho hiyo n'amaguru nahora ngenda nahora ngoma nicaye ku mbuga mu rugo utambuka nawe wagira inkoni n'ibyakura oya ubu rero uragenda ndagenda buke buke naje ngo musubire mu nsengere ndabe ko ntugenda hose nagakoni ubu turagusengera agakoni ucugata tukomera amashumwami Yesu Imana iri ku kazi iriko irakora ibikomeye sawa usubire hariya wiyicarire turaza gusenga uraza gukira mu izina rya Yesu aha ndashima Imana hari ku munsi wa Mungu itariki 17 nari nje ngahani ndagera ahantu hagati na hagati mu nzira nari nabumvise ku radio kuri Buja FM muri ko murasenga ngeze mu nzira ndahagarara ndiyumvira mbere none n'ubu ngiye kuko nari nabumvise maze igihe ndakumva ngaha akangoro kugana no Imana yakoze rero naraje ngaha ngishitse ngaha burya muri ko murasenga numvise ikintu kiza mu jisho kiraza umengana akantu k'akabuye kari mu jisho haheze akanya ndavyiringana imbere akantu kavayo gute haheze akanya nza numva ibinyanya mu ntuze mu maguru byariko birasohoka burya navuye ngaha nakize ukomera amashi umwami Yesu agenda kujya kuwa kabiri yo kuwa kabiri nari ngoya amaguru sinabasha kugenda n'ukuboko nikwakora hanyuma Imana irangiriye imbabazi wakize amaguru buragenda neza singenda neza mugabo ndagenda urumva ko hasigaye utuntu mugabo bitandukanye nuko byahora ukomera amashi umwami Yesu Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Je nabuze umwanya wo kuza dimanche zibiri ziheze manayishinze ntari vakera. Ya dimanche twatanye ibitwaro. Yego. Mwavuze ati renzi murabona amatelefone. Yego. Je nagiye mu telefone yamagara amasaha yine uri dipoze dossier yawe nawe tumufanga tugiye twase. Waciye turo. Sawa. Yesu ashimwe. Amen. Najenga kwa kabiri kwaye umutwe ndibwa nyine sinigera ndogikira ariko nasinzira. Ni wasinzira? Wari maze igihe kingana ko utasinzira? None uraryama neza? Ukomera amashi umwami Yesu. Cambere cari kimboshe karakaboregwe. Dufaranga twose naronka nta kintu na kimwe nadukoza mu muryango kwarokuboregwa n'ubusambanyi. None Yesu yarangiriye neza kuva nza ngaha sindasubira kugira inyota y'inzoga, sindasubira kunywa inzoga, sindasubira gukora n'ivyo byaha. Dukomera amashi umwami Yesu. Ari inyuma murabyumva neza umwami Yesu nashimye Oshe tukivanga ko tugiye kuronka telefone ego Jesse narose yakure cyane iva Amsterdam imbwira ko mu mpera kuno kwezi kuno ipapuro ndiko ndavyuzuza ko nzoba nagiye mu nama bantumyemo Imana ihabwa icubahiro amen ndorondera umwanya duhure tukivugane neza ukomera amashi umwami Yesu amatelefone arabandana Yesu nashimwe amen nanje ndashimira Imana yantabariye urugo rwagira rusambuke tagihe kinini nari maze nubatse Satani ntereye urugo ndayija mu mageragezo wageraho mudamu yagiye kunsaba divorce ndamwangira hama ndasaba Imana nti Imana Jesse ngomba gusambura urugo kandi ndakeneye kubaka kuko ndacari na mushasha rero ndamaze iminsi itari mike ninjira muri Pantase naje ngaho itariki 10 z'uko nyene kwa gatanu ndafatanya amasengesho n'umukozi w'Imana uko yagendera bitubwira ico gihe twari dufise igeragezwa hagati yanje n'umudamu tudahuza azarambarira ko naho dukundana hari ikintu cyahindutse paraporo y'ubwa mbere rero uyu munsi mu gitondo yanzindutse arambarira tubu urukundo sigaye ndagukunda rusumbugo naje kugukunda Yesu ashimwe rero umunsi nkabanezerewe kuba Imana yaranyishuye muri kumwe rero na madame ego me muganti yaje umunsi yafatiriwe rero ndashima Imana cyane kuko yarumvise ivyo nayisavye asante sana amen amashimeshe ku mwami Yesu abafise abatabakunda murava ngaha bahita bababwira ayo majambo Haleluya
Amen. Imana ishimwe. Amen. Nanje ngomba gushimira Imana naje ngaha wa munsi dutanze imitwaro. Jewe nari nsanzwe ngwaye ingwara ya hansima yari yaranshinzikaje urya munsi dutanga imitwaro nagiye ndembye cyane numva indemuzinyishe ariko kuva uwo munsi nshitse muhira bukeye gushikira isaha ndafungura ndanywa amazi kare ntasi nafungura ubu ndahema neza n'ukuri nta ngorane mfise ndashimira Imana rero n'ukuri mufashe kubikomera amashyi nari naraboswe n'ingwemo ariko gushika uyu munsi n'ukuri ndahema neza ndanywa amazi ndarya kabiri ku munsi kare sinafungura naryariwe ku munsi Imana iri ku kazi n'ukuri no kuyikomera amashyi. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe kandi. Nanje ndi mushasha hano ni bwa mbere ndahashitse mva mu Ruziba muri Nyabugeti. Umva navyumvise mu gitondo navuze ati Mana nukuri ndasavye umpe uburenganzira nshika aho hantu nta muntu yahanyeretse muga amaze kuhavuga naciye ndahabona ivy'Imana yakoze je nari maze kibisha amezi abiri ngwaye umugongo uyo mugongo sinahaguruka nta kintu kimwe nakwiha muga mu gatondo umaze kuvuga ati abagwaye amaguru abagwaye imigongo abagwaye abafise ibibazo nuko nagiye numva uruntu rukoroka ruvuye mu mugongo rucaruza mu kuguru n'umuguma n'ibiranga Ngai uko bangaha nakize. Umugongo umeze neza. Yego nuko umugongo umeze neza. Yego Amen. Jana cyo ku munsi wa gatanu nzanye umutwaro w'umupapa cyane tuzi nari naje ku wa gatanu nzanye umutwaro w'umupapa yaragwaye yari amaze indwi yose aryamye mu nda adashobora gusohoka hama nca ndabwira urya mukozi twanarivereye aransengera mu kibanza ciwe nca ndagura n'amazi ndamwara yasengera amaze kuyanywa nukuri ubu yarakize neza ubu aragenda uratwara n'abana ku ishure neza dukomere amashyi umwami wese. Amen. Ande mpagaze ngaha nsima Imana jewe naraze ngaha ku munsi wa kabiri baransengera ku munsi wa gatatu ndagaruka baransengera ku munsi wa gatanu naraze ibyari kwizosi byari byasigaye byarakuweho uwo munsi uwo munsi n'ukuri ukuntu narindi mu buzima bwanjye navuga ati none kamana zewe ko nsenga none ntuyumva jewe nari umuntu umaze imyaka 12 bwayira nkaganya nkunyamye nkumvira inkubita ibinyogomba mu mubiri nkabyuka n'ukumenga nyaruse nakubiswe nabi imyaka 12 yose imyaka 12 none ubu kuva nza ngaha n'ibyo binyogomba mu mubiri byo byankubita ubu ndaryama ngasinzira nkihindukiza haleluya haleluya ari hamashika bisimanishi Yesu ashimwe. Amen. Jewe mpagaze ngaha nshima Imana muri ya mitwaro 3 mwatubwira twandike umwe warishuwe muri indwi nyene dukomere amashyi umwami wese. ndabona neza yuko imbere ari heza twababwiye uno munsi hariho n'abandi bazana imitwaro turayisengera namwe mugiye kwishyurwa vuba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Agomba gushimira Imana nonge ashimira na pasiteri yasengeye umunsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu pasiteri yarasenze jewe nari njyamye kuwa gatanu mw'ijoro nari njyamye kandi ndumviriza kujya kiganiro ndiko ndacyumviriza hama cyari kuri jewe kinkwikiye kimvuyeko canabiri hashu nyinshi itagira uko ingana cyambwira umudamu wanje ni mbega wewe ibyari bahaye wabyumvise kije nabyo numvise ni ukuri pasiteri yazenze nanje ni ukuri ndaboze ni kandi Imana imwongera imigisha ubwaho kandi nari maze n'iminsi kweri n'ukuri ngenda mwibarabara ntagenda neza mu mahuro n'amasanganya nkagenda bagomba kungonga ndi kwakika mvuye nko ku kazi mugabo nkavuga naje n'umura n'umukozi w'Imana asengera ngambe ati none wewe nkamwinda mwigana ivyo wanje ije hari barabara nahebye kugenderamo kubera namandarigira mu masanganya turagenda usenge uzutenda kuri gaho usengera aturumviza ku radio kuri Buja FM ati saidi rizi ni urakoze cyanda yumviriza n'icyo gituma ncenza gusenga nganga ni ndamaze ubinyo barabarura cyako ubinyo barana icyo neza ubwana veni
pasiteri ntabyo ari byo ibyo abantu ndayigendamo neza cyane umukozi w'Imana azegera ngani acambwira ati urazoza ndakwega basengera Yesu usubire gucamira barabyawe niwe wabikorewe Manishimwe amen jewe nari maze imyaka 8 ndwaye umugongo ndawumaranye iyo myaka 8 kwa Mungu ndiheze naje gusenga ngaho uriko urasenga cyane umva wa mugongo uraheze ntashe muhira ndaryama ndihindukiza cyane wa mugongo waheze kuwa gatanu ngarutse ngaha amasengesho numva ngaha mu bitugu ndaremerewe cyane hari ibintu bicaye ngaha ntashe uravuga ati abatakize ndazi ko baza gukirira muhira mwijoro baraza kuntelefona jewe mwijoro ageze kwa gatanu nagiye numva bya bintu byari ngaha mu nturi biremeye nk'amabuye bica birahera byose ubu urakomeye meze neza ndakomeye meze neza kandi je numva meze neza rwose ndashima Imana n'umugongo burona mu gushaka unama nhindukiza numva meze neza ukomera amashi umwami Yesu Yesu ashimwe Yesu ashimwe amen Jena shaka gushimira Imana kuvyo yankoreye imitwaro 3 atubwiye twandike jewe narishuwe mwibiri jena nta mugozi nari mfise nkorera ariko ejo numvise ambwiye ati uraza gutora bajaje utangure gukora nashaka gushimira Imana na preliminary rondera narayirose amen Yesu ashimwe amen ya gatatu nzanga ndagomba gushimira Imana kubona ndiga sikubwiwanje kandi nkashimira Imana n'umuntu yanzanye ngaha nosaba ko yohagaruka mukabaza mukamumpera amashi nari mfise akantu mu mazuru kaje nk'agahute kubera amalergie y'amasenazite bari bambwiye yuko bazonyopera mufataho mugwaye mwese naciye mfata mu mutwe no kuzuru ubandanya usenga uhejeje gusenga benshi barashinze intahe ariko je kubera ntari bwabona icyo Imana yankoreye sinashinze intahe mwako kanya dutashe nshitse kwa mwene wacu ngaho nsohotse ndicara turaganira ndamubwira ati jewe nasabye Imana ko yongirira operation y'aka kantu ubwo nyene naciye mbona amaraso cyantangura kwihanaguza papier mushwara none usaba ko mwobandanya Imana ibandanye bikora ingirire operation iheze neza hamwe ubu ndaduza imwe mu kare ntazo naduza none wumva Imana itakoze bikomeye dukomera amashi umwami Yesu urahema mu zuru kandi niwahora uhahemera ndahora nahembera Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro amen Ego Yesu ashimwe amen jewe kuri jewe ndafise ibintu nahora ndwaye maranyiriza natatu gutyo wahora urwaye amibe umubiri udose wahora ndunduye mugabo hashize imisinga kwa gatanu nahora numva ngomba ubutumwa utuvuga ati uwizeye nakore ku radio cyangwa kuri telefone afise tukandi ambye navyo naho ndiyamye nafata ka radio ndemera mugabo uwo munsi nyene nta muriro nta kwiyagaza gushana umunsi wahora wiyagaza umwanya wari wose aho se yaramanuze warakomeretse ariko kuva uwo mwanya ntiwasubira kuva uwo mwanya nta n'umuti ndasubira kugira nemeze nayo kutu ukomera amashi umwami Yesu ashimwe kandi yego mbaje gushimira Imana kuwa gatanu naraje nkomeye mugabo nirigwaha hanyuma nshitse muhira nyuma hari ibintu bihindutse Yesu nahabwa icyubahiro nenda twaye nomero za pasiteri ndavuga kile byose reka kugukoroga by'ukuri ncareka kukutelefona ndaguma ngaho ejo niri kuko wa gatandatu ariko ubu rero ndashimiye Imana nabwiye Imana ati Imana nkambara ikirato kirekire uyu munsi ndagushimira Mana ubundi nahora nambara bito bito ubu rero nambaye kirekire ingwara zose nari mfise n'ukuri Yesu yazikuyeho Yesu dukomera amashi umwami Yesu ubu bimeze uratambuka neza niki nacambara ukino watenga ukatambuka neza gatatu nambara byo hasi ubu rero nambaye kirekire Imana tugatanga ikimenyetso cyuko hari Imana uko hari
wabohotse yego me nabohotse urena ndachamba Yesu nahabwe haleluya abashi kumani Yesu ubundi atandukanye muri kose none baracanga mu kirato kirekire haleluya urugero maze gushyuha burya ndahamagara umuganga ukora yasanze muhera burya arampima arabura malariya amaze kubura malariya cyangwa ngaca imiti ya malariya ndayinywa ariko bica bibipfago ngenda kwa muganga ubwo Imana yakoze rero ko wari urwaye hanyuma warakize maze kugenda kwa muganga bambuye mwize banteye urushinge igeze muhera numva nakize hajaza bimfatira aha mu mugongo no mu mutwe bimaze kumfata camamagara umukozi w'Imana aransengera byaraheze rero amaze kunsengera bica birahera biheze ariko ejo haca haduka ibindi bica biza kumfatira ngaha mu mutima bimaze kumfatira rero mu mutima n'ubundi ndagenda baransengera byaraheze bica birahera mugabo naje numva nyene aha bikiriyo bikeye umukungu ndiko ndumva bariko birahera muga n'ubu ndacyumva gashoti nda sawa Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe sana. Amen. Na mimi nataka kumshukuru Mungu kwa kifupi. Ubona warashaka gushima Imana muri make. Mambo Mungu amenitendea. Kubyo Imana yamukoreye. Nashukuru Mungu juu ya mambo mbili. Aravuga arashima Imana ku bintu bibiri. Jambo la kwanza ninamshukuru Mungu. Icyambere arashima Imana Kwa sababu aliruhusu nifike hapa. kubera Imana yatanze uburenganzira agashika. Na wakati nilifika hapa. Kandi igihe yashika hano nilikutana na mchungaji. Yaciye ahura n'umukozi w'Imana. Na kuna mambo ambayo Mungu alikuwa anamrevelea juu yangu. N'ibyo yaciye ahishurirwa ku buzima bwiwe. Na ile mambo Mungu alikuwa anamrevelea juu yangu. Kandi ibyo bintu yahishuriwe ku buzima bwiwe. Kulikuwa moyo ambao ilikuwa juu ilikuwa hali ya kifo itafuta kumpata. Hariho urupfu rwariko ruramukurikira. Lakini kwa ajili ya neema ya Mungu. Ariko ku bw'ubuntu bw'Imana. Aliendelea kunitia mkono. Yashishikaye kumufata ku kuboko. Na nyuma ya pale. Kandi nyuma yaho. Ya kuongea na mchungaji. Yo kuvugana n'umukozi w'Imana. Niligonjwa sikujua ni magonjwa gani. Yararwaye indwara atashoboye gusobanukirwa. Nikasema Mungu maana yako nataka ruhusu nikufia hapa Burundi. None gamandu atanze uburenganzira ko mpfira hano mu Burundi. Lakini niliamini Mungu sababu aliruhusu tukutane na mtumishi wake. Ariko narizeye ko Imana yatanze uburenganzira bw'uko tubonana n'umukozi w'Imana. Kwa sababu maandiko yanasema kama kile kinafunuliwa. Ibyanditswe biravuga ngo ikintu kimaze guhishurirwa. Inakuwa ndani. Kandi ico gira kimaze kuba ubusa cyane gitsinzwe. Kwa maana ile magonjwa nilisikia na maumivu sana. Kubizo ngwara rero n'ububabare bwinshi yarafise. Waliniombea. Baramusengeye. Na Mungu alinisaidia. Kandi Imana yaramutabaye. Na kama niko napumua sasa. Nimba uyu mwanya ariko arahema. Ni kwa ajili ya neema ya Mungu. No kubera ubuntu bw'Imana. Lakini maana shetani ananichukia. Kandi shetani yari yamubabariye cyane. Lakini Yesu ananipenda. Ariko Yesu yaramukunze. Sio maana mimi namshukuru. Cyo gutuma ashima Imana muri ibyo. Jambo lingine la pili. Icya kabiri. Nilikuwa na shida ya mafuta sana. Yarafise ingorane z'amafaranga. Juu ya hii confinement. Kubera ibi bintu byo kugara imbibe. Milango yenye mimi napata kama franga. Milango yose yahuri cyangwa amafaranga yari yugaye. Nilikuwa na madeni ya kulipa nyumba. Yarafise madeni yo kwishura inzu. Nilikuwa na madeni mingi. N'ayandi madeni atandukanye. Na mabesoin mingi nilikuwa. N'utundi tuntu dukenewe. Lakini niendelea Mungu wa mali hapa. Ariko Imana ya hano. Nilikuwa nakiaomba. Yarabandanije asenga. Na kweli nilifungulia njia. Imana ikirugura umuryango. Kwenye sikuwa na wasia nchi itatokea. Niyumviraho inzira nini zote. Na nilisikia kufurahia Mungu tena sana. Yumva umunezero mwinshi cyane. Kwa sababu alinibariki. Kubera yamaze kumuhezagira. Na hivi alinilipia ile madeni. Kandi yamaze kwishura ayo madeni yose. Na ile mabese yangu aliendelea. Nibyo bindi byose nari nkeneye byashobotse. Nicyo gituma nezerewe cyane. Kwa sababu Mungu ni mwema. Kubera Imana ni nziza. Amashimwe y'ishimwe. Nanjye nanezerewe cyane ukuntu Imana yankoreye ibintu ntari nayisabye. Jewe ubwa mbere inyota yari yaramfashe narasoma Bibiliya, ariko ntabwo kuza ngaha
narasoma Bibiliya nari narabihevye gusoma Bibiliya. Nta gusoma Bibiliya. Hanyuma inyota ndasoma Bibiliya. Hama ico ndagishimiye Imana. Icya kabiri jewe Satani yari yaranyaze sinigera ntakigira cumi. Ariko ivyo vyose sinabibona ko ari amakosa imbere yanje. Ariko Imana yasubiye kuntera inyota numva nezerewe gutanga ikigira cumi. Ukomera amashyi kuko ivyo sinabibona imbere yanje ndabona Satani yari yaramboshe ariko ntavyo nabona. Pasiteri acambwira nongeze amasengesho. N'ubu rero Imana nivyo nayisavye navyo igiye kuzobinkorera. Haleluya. Amen. Inane magashimye Imana. Cyane cyane jewe ntayiwane ndende noyongera umwanya ukwiye cyane ariko je ngira manje ngi ntahe radio bya FM jewe bya FM ndayumvirije honyene ushikisa ndafisa amahoro umutima uretse n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana we yari kuba ariyo mugabo asindana mumenye ko ahari cyane cyane ngira manje ngi ntahe bya FM binakunze inomero twe ntazanga yakoze rero Imana yankoreye ushikisa naho ndyama ubutwoma bw'ijya gutembera ariko uburyo buraruhutse neza ndiryamira nkaryama kuva nshikiye ngaha ubu rero icyo nagira nsabe jewe nanditse nimero zawe ndaza gutelefona uze kumpa ibe yitiki gushikana kuri Uja FM neza kuri yo kwa gatanu abandi bose baze bumvirize radio bazabohoke nanje Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana yanyeretse ahantu kugira ati ndayishimiye ngire neza ko maze gushika ngaha Imana yarampoye. Icyo cyane ndayishimiye Imana. Ikindi nshimiye Imana ndashimiye Imana ukungera itemeye yuko nguma ndi imbohe y'abantu ariko nkaba imbohe ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ndashimiye Imana kandi muri iyi minsi iheze narigeze kumva mu ijoro ryamye mpemuye nambarira ngo uku kwezi kutararangira kwa gatanu uzokumva telefone y'umugisha canke message y'umugisha. Kwa gatanu nagiriwe ngaho mu masengesho ntashe ya message y'umugisha yaciye ndayibona. Yahise agatunga umuntu anungiye ako gatungwa yaciye ndongera bitatu icyarimwe Imana iragwije. Ibitungwa bitatu. Imana ishimwe dukomera amashyi mwami Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nukuri nanje ndashima Imana. Jewe naje ngaha ku munsi wa kabiri nari mfise ibibazo byinshi cyane. Jewe naragezaho ukuguru kubyimba aho bazabyokera. Ukuguru kurabyimba hasi no hejuru bidakunda ko ntambuka neza. Nukuri Imana yarangiriye neza aho nshikiye ngaha tukabona na pasiteri akansengera. Nukuri nagiye numva ngenda neza ntambuka ukuguru kumeze neza nukuri kumeze neza ndashima Imana. Akaba hariho n'ikindi kintu cyari nk'ikibyimba mu nda kuva nibaruka umwana ndiko ndoga sinahakora ariko uwo munsi nashiye ntangura kuhabyonda numva bigenda neza yose ubu nta kibyimba kirimo ubu uye nta n'ububabare na butoyi no kukagiye ukomera amashyi umwami Yesu. Haleluya. Ndashima Imana n'umwana twari kumwe. Uwo mwana arashara umwana muto cyane n'ubu twazananye. Uwo mwana yaguma atoragura utuntu hari hageze aho n'ukuri tugira umubabaro urenze. Uwo mwana hari hageze naho agomba kuja mu by'abandi nkavuga ati Imana wo ntabara kuko wanjye ntabara no gushima. Ubu ya mwana byaraheze rero. Nukuri uwo mwana ubu nta kibazo na kimwe novuga ati Imana hafi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Nanjye nanezerewe cyane kuko Imana ije gukora ubunyene. Nanezerewe kubona igitondo cy'imbabazi gusubiye bugaca bukira nkabona bene mu byo wakoze ubunyene ninjiye ndatamba ngeze gutamba Imana ikiranyereka ijambo muri Matayo 9:9 kuja ku 10. Imana ivuga ngo va hasi ihamagaye muzeyi umutoza kuri Matayo. Nivyo rero Imana gukorera. Imana igitanda kidasanzwe cyo kuva hasi. Sawa, uve hasi ukorera Imana mu izina rya Yesu. Ukomera amashyi mwami Yesu.